vuga ati ndakunda ijambo ry'Imana. Ndababeshe canke n'ukuri murayikunda? Vuga ati ndakunda ijambo ry'Imana. Subira ivyature cyane vuga ati ndakunda ijambo ry'Imana n'umutima wanje wose. Vuga ati ndakunda ijambo ry'Imana n'umutima wanje wose. Now rero tugiye gusangira ijambo ry'Uhoraho, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Uryakirane ubugwaneza mu mutima wawe. Nkuko wafashe programme yabivuze, turi mu mwaka udasanzwe, turi mu mwaka w'agakiza. Ni umwaka Mpwemu Yera yaduhaye, kandi muri wese muri twebwe akwiye kugira ukwitega kuri uno mwaka. Nukwiye kwizera ko uyu mwaka uzogusiga uko ugusanze. Nukwiye kwizera ibyo bintu. Urakwiye kwizera mu mutima wawe ko uyu mwaka hari ikintu gishasha Imana izozana mu buzima bwawe. Urabizi hariho ibintu abantu bashoboye kuzana mu buzima bwawe canke wewe ugakora ukabishikira. Mugabo ndipfuza ko uyu mwaka wo kwitega ikiganza c'Imana. Ikintu Imana ikora mu buzima bwawe. Ikintu Imana ikora, impinduka Imana izana mu buzima bwawe. Iyo tuvuga agakiza, turavuga agakiza kavuye ku Mana. Turavuga ikintu gitangujwe n'Imana mu buzima bwawe, ikintu gikozwe n'ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Ati pastor, kubera iki bikenewe? Ni kubera nta muntu numwe ashoboye gukorera Imana atabonye, atazi. Nta muntu numwe ashoboye gushingira intahe Imana atazi. Ni ivy'ingenzi, ni ivye agaciro, ni ikintu gihambaye gose ko mu buzima bwawe ubona Imana, ubona ikiganza c'Imana, nawe ukagendana Imana. Aho kuvuga ngo Imana Isaka na Aburahamu na Yakobo, kubera ivyo twabonye ikora mu buzima bwawe. Mugabo nawe ugera ahantu uvuga ati Imana yanje, ndazi Imana yanje, twaragendanye n'Imana yanje, ndafise ibihamya, ndafise ibintu biziritse umutima wanje, nabonye ku Mana yanje ntashobora kurekura. Kandi n'umunezero w'Imana gukora ibintu vyinshi mu buzima bwawe, kugira ibishinga ntahe ibintu bifata umutima wawe. Umwaka rero ni umwaka wo kubona ibintu nk'ivyo, ubeho witeze ibintu nk'ivyo, kubona ikintu kabase uvuga ati iki kintu ni Imana yonyene ikora mu buzima bwanje, nishimwe gihoraho. Imana iri committed, iri twararize cyane, iri kirabikora mu buryo budasanzwe kugira ngo umwaka uzorangire ubu ufise intahe, ufise ibishinga ntahe mu mutima wawe. Abantu bizeye ivyo bavuge amen. Ku munsi mw'ijoro ryo ku munsi wa 4 na 3 twari hano turi muri veye, twariko turakira ibintu bikomeye cyane. Twarakira ijambo ry'umwaka, ariko kandi turiga urufunguruzo rumwe ngo dufasha kugendera mu gakiza. Hari ikintu gihambaye nifuza ko umuntu wese ari hano hantu yofata nka nkama. Twavuze gutya, ni nk'icivuga Imana yaduhaye no mwaka, nifuza ko umuntu wese agifata nka nkama. Twavuze gutya ngo ubuzima Satani atarimwo ushoboye kuryoha cyane, inzu Satani atarimwo ishoboye kuryoha gose, amagara Satani ativanzemwo ashoboye kuba meza cyane. Ahantu hose Satani atarose ikibanza hashoboye kugaragara ibintu vyiza gose. Mu yandi majambo Bibiliya ivuga ngo ni sekibi. Ikibi cyose ubona aha canke hariya, source yacu ukwiye kuyimenya ni Satani. Muri entreprise avuyemwo wotangazwa n'ibintu vyoba. Mu murima w'umuntu akuyemo ikiganza ntabandanya akora ivyo ariko arakora, wotangazwa n'umwimbo uboneka aho hantu. Muri business y'umuntu akuyemo ukuboko kwiwe, ico twise urutoke rw'iyo mu bintu, iyo avuyemwo uratangazwa n'umwimbo utahora ubona utanguye kuza aho hantu. Mu magara y'umuntu iyo avuyemwo uratangazwa n'ingene amagara y'umuntu atotahara aba meza cyane, kubera sekibi yavuye muri ivyo bintu. Rero uno mwaka impamvu y'agakiza, igituma agakiza kazoshoka, tuzokwiga ibintu bitandukanye vy'Impwemu surtout bizotuma Satani ava mu buzima bwacu. Uru niko rufunguruzo mfise, kandi hano tuzotu ini nka teme y'umwaka wose niho tuzoturuna kugira ngo twige des stratégies,
twige ibyo gukora vyotuma satani ava mu buzima bwacu. Amena. Mvuze satani mwumva abadayimoni, mwumva ibintu bitandukanye byose biva kuri we. Ndabizi neza avuye mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwotandukana ubwo uri kurabona. Ejo hawe hotandukana naho wiyumvira mu mutwe, kubera ibintu vyinshi mubona biri flu, ibintu vyinshi mubona biri kubiraba hirya no hino, burya afisemo urutoki. Hari ikintu ari karakora, kandi ivyo ari karakora nivyo bituma ubuzima bw'abantu bumeze kujya bumeze. Rero umuntu aparuvenye kumwaka ikibanza mu bintu vyiwe, kumwaka ikibanza mu mutima wiwe, kumwaka ikibanza ahantu hariya, bantu Imana, ubuzima buca butangura gutemba. Ucubona itoto riza aho hantu, ucubona umunezero uza aho hantu, ucubona impinduka zitangura kuza aho hantu, juste kubera Sekibi arahavuye. Iyo bavuze ngo Sekibi bisigira ngo niwe avyara ikibi, niwe kivako, niwe nyanduruko yaco. Rero iyo avuyemo uratangazwa no kubona ibintu vyiza vyaraho nyene mugabo utahora ubona, ibintu vyiza vyaraho nyene mugabo vyari binyoshwe. Hari amahorasiyo atameze neza, atari kubera abanyeneyo ari babi, kubera urutoke rw'umwasi ruri aho hantu. Hari ibintu vy'abantu bimeze nabi, hari abantu bafite amakomporotema ari bizarre, apana kubera bo ubwabo basanzwe ari babi, muga kubera urutoke rw'umwasi mu buzima bw'uwo muntu. Rero uparuvenye kuronka des strategies zo kumukuramwo mu buzima bwawe, haba hacanke hariya, hano Imana ushe gutangazwa n'amaresultat ushe kuronka. Aro ndizera n'umutima wanje wose yuko ibintu tuzokwiga uno mwaka wose bizodufasha kumwaka ikibanza gose mu buzima bwacu. Hama uko azovamwo ivy'agakiza sinovyimvira, sinonabisengera, uko avamwo nikagakiza gafata ikibanza, uko avamwo niko ibintu kanaka bifata ikibanza. Haleluya. Ahantu avuye amahoro abayinjiye, ahantu avuye umunezero bawinjiye, ahantu avuye amagara bayinjiye, ahantu avuye agakiza niho kabakari. Rero uzonkurikirane, uzogerageze kumviriza ivyo ndiko navuga kugira bigufashe kugabanya kugenda umwaka ikibanza buhoro buhoro. Namwe hari gihe usanga umuntu afise nka territoire ingana gutya, ugasanga afise zone ingana gutya, afata ko Satani afise nka zone ingana gutya mu buzima bw'umuntu. Mugabo wowe ugatangura kuvuga ati ngombe ndamusunike ndamukure muri sifance yanje, hama buhoro buhoro ukigarurira akarere kanaka, ahavuye burya gakiza karahinjiye. Bane muri wimve ngo n'amaforumire maremare, ahavuye burya gakiza kabakinjiye aho hantu. Hama ugasubira ugapushinga dukoresheje ya verse birivuga ngo mugwanye wa mubino bazogira iki, azobahunga. Ugasubira ikigarurira kandi karere ari karatakaza, ahavuye hari ibintu bitanguye, ubuzima bw'Imana butanguye gutemba abantu. Hama ugasubira ikigarurira, nize ku umwaka uzohera yakuye akarenge mu buzima bwawe. Abantu bafite kwizera gusa nuko wanje bavuge amen. Nizeye ko umwaka uzohera yamaze gutekera utwiwe yavuye mu buzima bwawe. Amen. Aho tuzogenda turaba ko kivuze Satani gukura akarenge mu bintu vy'umuntu. Hari umuntu yimvira Satani muri sanse y'ikimosre kiri ngaho, azogenda arirukana. Satani z'ikimosre n'ubuntu bukenya agenda aretablisa mu buzima bw'umuntu. Tera hajya imbuto atera hari, indagatera hari, indagatera hariya, ugasanga umuntu yaramaze kwigarurirwa nawe. Reka ndababwira ikintu cyose kiva kuri Satani. Ndasubiramwo, ikintu cyose gikomoka kuri we niwe, gitekeye ububi bwiwe, gitekeyemwo ibikorwa bibi vyiwe. Cyo gituma tuko turiga ibintu tuzogenda vraiment tugaragaza ibintu kanaka, hama tubikura mu buzima bwacu. Uyu mwaka uzoga kiza cyane. Subira mutse mugenzi wamubwiye ati ndasuye kukwifuriza kandi umwaka w'agakiza gose. Uyu mwaka umwaka w'agakiza gose. Ndabizi iyi formiri izodushitsayo kabisa, izodushitsayo. Umuntu tuzojana, cyo gituma nk'aya masengesho tuje gutangaza ebana, aya ma instruction nk'emere genda araduha yakorere ko serezima, azogufasha kugenda umukura ubuzima bw'iwawe. Okay, nako mwijoro rya mercredi twarashimikiye gose, mercredi canke nacho mwijoro rya veye twarashimikiye gose ku gikorwa cyo gusenga gikeye ikirere cy'impemu tugendana, hama icyo kirere kigahinduka ikirere umwasi adashobora kwinjiramo. Ano twahagaze cyane ku cyo twise uruzitiro rwo mu buryo bw'impemu, uruzitiro rwo mu buryo bw'impemu.
nshuti yanjye uri kuranyumviriza, when you pray, igihe usenze ntuhave wiyumvira ngo uvuze ngo ame biraheze. Nk'ubu ufashe iminota 30 usenze muri chambre yawe, urasenze hama uravuze ngo ame, urasohotse chambre, ntuhave wiyumvira ngo biraheze. Kandi ikibaye ntigisigaye hajya muri chambre, ikibaye ku buzima bwawe ugenda ugitwaye. Icyo utwara rero ni igiki? Ni kirere cy'impemu, ni kirere cya mpemu yera. Icyo kirere cya mpemu yera ujana ginduka kuba uruzitiro Satani adashoboye kumena, hama ngo akora ibyo yipfuza. Ibyo yipfuza ntaretse kubikora mu buzima bw'abantu kanaka kubera ko abatinya, kubera ko bavutse mu buryo buri special. Hari impamvu hari abantu akora ko facilement n'abandi akora ko bimugoye. Ndakubwira ibanga aho riri. Ibanga nirihagaze ku mazina umuntu yitwa, ntihagaze ku ishengero asengeramwo, ntihagaze ko ari umunyedini yabatijwe mu mazi menshi. Ibanga rihagaze ku buzima bwiwe bwo gusenga bwa buri munsi, bwumwubakira uruhome canke uruzitiro rwo mu buryo bw'impemu, bituma Satani yiboma ko bikanga ko akora ibyo agomba. Nagaze cyane ku murongo Yobu yavuze ngo Satani nako yabwiye Imana avuga kuri Yobu, avuga ngo mbega Yobu yoreka kukubaha gute ko wamuzitiriye, ko wamwubakiye uruzitiro. Uruzitiro rero niko shaka ko umuntu wese muri twebwe ajyana ku kazi, ajyana ku ishure, abana muri famiye wiwe, aho hanze n'ubu umuntu imiryango myinshi yuguruye ku buzima bwawe uzotegwa byoroshe. Uwo umuntu mu masengesho yawe ugara imiryango imwe imwe ku buryo wa mubi abura haca, abura ingene yexerce ibikorwa vyiwe mu buzima bw'iwawe, kandi ibyo birakunda. Rero uno munsi, uwo munsi twashimiye kuri ribanga cyane cyane camagara ku kintu nita consistance ya prayer, gusenga avec consistance, gusenga cyose. Amen. Gusenga igihe cyose. Hariho gusenga rimwe rimwe, nk'ubu nkuno munsi wasenze uvenga wasenze, nga usuye kuzosenga kwa Mungu dusuye guhura. Burya hari ibihengeri byinshi mu buzima bwawe bitoshoboka ko umwasi areka kugutera byoroshe. Amasengesho nkaya, reka mbere ndabice ku murongo, aya masengesho nkaya ya twese ayafise ikimazi gito mu vy'intambara z'impemu, ashoboye kugara ibihengeri bike cyane ku by'intambara z'impemu. Muga amasengesho y'ikimazi nayahe? Canke icyo ndiko ndita amasengesho abandanya nayahe? Ni wa muntu afata ingingo mu mutima wiwe yo kuvuga ngo jewe ndafise imyanya yo gusenga ku munsi ku munsi. Twese tugati ku munsi ku munsi. Nibaza ko ari imvugo yumvikana. Ku munsi ku munsi zivuga ngo kuwa mbere ndasenga, hama bwaca kuwa kabiri nkasenga, hama bwaca kuwa gatatu nkasenga, kandi nkabikora consciemment, nkabikora nzi ivyo ndiko ndakora. Ndiko nkora iki? Ndiko ndubaka uruzitiro. Nata kibazo no mafise ndiko ndasengera, nata muntu wa ndiko ndasengera, mbwirizwa gusenga. Kubera iki? Kugira ngo wa mubi ndamugumize hanze yanje. Mureka nanyu ambwire amen. Umviriza, muve muri dimension y'abantu basengera ibibazo. Musengera ikirere. Nimusengera ibibazo, mwubake uruzitiro. Ibibazo simvuze ngo ntubisengere, iyo bihari bisengere. Mugabo abakristo benshi iyo ubonye ari committed mu byo gusenga, kenshi usanga afite ibibazo. Usanga quelque part yabuze amafaranga yo kuri harwaye, minevare y'abana cyangwa naragwaye, ugasanga ibintu nk'ivyo nivyo bimuzana mu buzima bwo gusenga. Iyo vyarekuye, iyo yarose amafaranga menshi, iyo yarose akazi yari yifuza, iyo yarose umufasha yakeneye, ucubona yadebukiye mu byo gusenga. Yaravyuka saa 10 yatura, mana ndakeneye umufasha, mana mpumufasha. Mugabo yamara kumuronga akacarekura. Mugabo icatazi erega yo mutwara mu bantu. Mwanyumvise neza. Satani ni mubi ku buryo nico amaze kwakira ukigukura mu maboko.
icyo ukeneye rero ni uruzitiro rubandanya rugumaho, apana umunsi umwe cyangwa ibiri, iminsi yose uruzitiro rugumana nawe iminsi yose. Gubakwa ni iki? Prayer. Uno munsi ngira mvuge indi sokre, irindi banga rya kabiri. Afisa bandika bandike, ngiye kuvuga irindi banga rya kabiri. Irindi banga rya kabiri nico twita kurinda umutima. Twese bati kurinda umutima. Ndakubwiye igituma najya ari banga rihambaye kugira ngo ubuze umwasi gukora ku bintu bikwerekeye. Tujana hariya mu Migani 4:23. Mutegereze mumvirize nawe dusubira mukurikirana. Rinda umutima wawe. Mumviriza bana b'Imana, mumvirize ntihagire umuntu acikwa n'akajambo na kamwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo rinda umutima wawe, protege umutima wawe, rinda umutima wawe. Kurusha uko worinda ikindi cyose. Iki rero cyankubise ku mutima. Yavuze ngo rinda umutima wawe kurusha. Byumvikana ngo ikintu cyose gikwerekeye hari urugezo kanaka ukwiye kukirindako bivanye n'agaciro n'akamaro kigufitiye. Urashoboye kurinda abana bawe, urashoboye kurinda konte yawe ubikako amafaranga, urashoboye kurinda igiharuro kabanga. Nama mbona igihe umuntu ariko ararutira amafaranga kuri mikashi, ageze ku giharuro kabanga acagira uku kugira ntubone, kubera bizi ngo niwabona ako gaharuro kabanga biraheze kode witoye uzokoma winjira muri konte yiwe wiyakira amafaranga. Okay, ni ikintu gikomeye cyo kurinda. Nibindi worinda, kazi nibindi. Mugabo Bibiliya igeze ku mutima ivuze ngo rinda umutima wawe gusumvya uko worinda ikindi cyose. Ingene worinda umwana, ingene worinda konte yawe, ingene worinda igiharuro kabanga cyawe, rinda umutima gusumba. Mu yandi majambo, nayiniteze ko umutima wawe urinda gusumba kurinda ikindi kintu cyose. Niko biritubwiye, ikindi kintu cyose umutima. Vyumvikanga umutima urakomeye gusumba ivyo. Umutima wibwe hononekara vyinshi gusumba bakwivye ikindi kintu. Umutima w'umuntu Satana awuronsemwe akaryo yonona vyinshi gusumba igihe yoronka akaryo ku kindi kintu. C'est très important ko wiga ku mutima usumba ikindi kintu cyose, hama mu kurinda ukiva inyuma ukawurinda mu buryo butandukanye n'ikindi kintu cyose. Umutima urahambaye. Amen. Hallelujah. Vuga ati ndarinda umutima. Vuga ati ndarinda umutima. Ngira ninjiye mu kigwa cyanje. Bani Imana, kubera iki kurinda umutima bikenewe? Ndiko ndavuga ibijyanye n'ikirere cy'impwemu umuntu agendana. Ni kubera ko iyo tuvuze ikirere cya mpwemu yera umuntu agendana, kivahe, gikomoka hehe? Ikirere umuntu agendana cyangwa uruhome rwo mu buryo bw'impwemu rukingira umuntu aho ruva ni mu mutima wiwe. Eta y'umutima wiwe, ingene umutima wiwe umeze, nivyo bisigura ikirere agendana icyo ari cyo. Ndasubiramo umuntu wese avyumva. Ikirere nigisokoroka kiva aho muri Bibiliya n'ahari impwemu. Oya, ikirere nikiva mu rusengero kubera wicayeho naho hera. Oya, ikirere ugendana ni gisokoroka kiva mu mutima wawe bivanye na eta y'umutima wawe. Rero igituma biva ngo rinda umutima wawe gusumba uko urinda ikindi kintu cyose, yavuze ngo ni kubera ubuzima ariho bududubiriza. So muheze umviriza. Kuko ariho ubugingo. Rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cyose, kuko ariho ubugingo. Bavuze ubugingo bavuze ubuzima. Kuko ariho amahoro nihava,
adudubiza ava mu mutima. Nasomye iyindi verse ivuga ngo bitangurira mu mutima. Kubera iki kurinda umutima? Ni kubera umutekano wawe ntuhabwa n'abapolisi bagucunze. Umutekano wawe uva mu mutima. Kubera iki umutima? Ni kubera n'Imana yashimye ko umwana w'Imana ibintu bimukingira, ibintu bimuha gutuza, nibiva ku bantu, biva ku ma information, biva ku buzima buriko buratemba buva mu mutima wiwe. Amen. Umutima rero urahambaye. Mu mutima niho mvuge gute ubugwaneza buva, niho sixiva amahigwe ava mu mutima. Ikindi kintu cyose wibaza burya gikomoka kiva mu mutima. Nikitubeshaho mu magara yacu burya bikomoka biva mu mutima wacu. Nicyo gituma umwasi rero iyo akeneye kwataka burya araza aho yataka, sikijuju. Burya umwasi mu kwataka arabizi neza ivyo agira. N'ubwa mbere ntiyataka umutwe, ubwa mbere yataka umutima kuko niho source y'ubuzimiri. Rero umuntu rero afise ubwenge bw'impemu, icyo akora arinda umutima gusumba uko yorinda ikindi kintu cyose, kuko ubuzima bwiwe bududubiriza buva aho nyene. Ndababaze, urabona nk'ubu uvuga ati iyi quartier yose ibura amazi. Washe gufata inzira yo kugenda ku mabombo, ugenda urugara ngaha, uca mu rupangu ngaho ugara, ucajya wugara. Mugabo ni inzira yo gutwara umwanya munini, mbere n'inzira yo nakugora. Mugabo urashe kugenda kuri source yava ukaca wugara, wugariye rimwe amabombo yose. Iyo Satani akeneye kugara ibintu kanaka mu buzima bw'umuntu, burya ntwave yumvira ngo agenda arasinacinga akantu kamwe kamwe. Aja ku mutima wiwe akugarira y'ibintu. Iyo yugaye ibintu rero ku mutima, burya biroroshe ko ibindi bintu byose ubona bigenda bipfa, bigenda vyiyugara buhoro buhoro, kubera mu mutima wiwe yaramaze kubibamo ikintu kitari cyo. Cyo gituma rero Bibiliya ivuga ngo murinde umutima wanyu gusumba uko murinda ikindi kintu cyose. Alors 2026 imwe mu mamisyo dufise apare yo gusenga no kurinda umutima wawe. Haleluya. Hari abagenzi woheba kubera umutima. Kubera iki umutima wawe ubona ati urashoye kubangamirwa kubera aba bantu. Hari amarigara, hari ibintu kanaka ushaka kuvuga umutima wanje uri kwa merukuntu, kubw'ivyo ifoko magarika aya marigara. Hariho ibintu kanaka ushoye kuba uraba kuri Facebook, kuri YouTube, uburyo ubanye n'amarezo sosio, hamukabona ati ibintu biriko birinjiza ikintu mu mutima wanje, hamugahitamo kugara icyo kintu, guhagarika icyo kintu juste kubera uzi icyo uri kurakora. Ndiko ndarinda umutima. Amen. Hari umuntu ibintu bitandukanye, ama information ushobora kwakira kuri radio, ushobora gusoma mu gitabo, yose ukabona ati ama information agamije gutosekaza umutima wanje, kwica umutima wanje, hamugahitamwe ayo ma information kuyahagarika juste kugira urinde umutima wawe. Amen. Ati pasa kubeka izo eforo zose niho ubuzima bududubiriza. Kubeka izo eforo zose source y'ubuzima ni hiri. Kandi Satani arazi neza. Bene rabwiye ko Satani azi Bibiliya. Icyo dafise ni revelation iva ku Mana. Mugi vyandika arabizi. Umunsi umwe yabwiye Yesu ngo handitswe ngo. Arazi neza ivyanditswe. N'uyu murongo tiko turavuga arahuzi. Arazi n'icyo ukora mu buzima bwawe. Arazi hababa, arazi ivyo yogira kugira yuga ibintu kanaka mu buzima bwawe. Ariko naje gutegura 2026 nazoronka ikibanza mu mutima wawe, kubera uri kuramenya amabanga y'ibijanye no kurinda umutima wawe. Okay. Now, reka mvuge gutya rero. Reka ndazi aho umwasa acha kugira mene imitima y'abantu. Ndazi aho acha kugira komereza imitima y'abantu. Ndazi. Ifuko ndagutegura. Reka mfate akarero gasanzwe. Reka mfate nk'ubu waraye inzara. Ntiwariye. Kubutariye, kubutarose ivyo kurya ni kimwe, nga icyo biza gukora mu mutima wawe ni kindi.
ndasubiramo. Ushobora kuba waraye ubusa kandi urashonje, mugabo satani ntaratsinda. Mugahaza gutsinda n'igihe iyo nzara aza kwikoresha kugira bibe imbuto itari yo mu mutima wawe. Aca bigenza gute? Aca kuzana ahantu widodomba, aca kuzana ahantu wuzura ubwoba, ukwizera kugatakara. Ivyo ariko aragira aratanguye ku affect umutima. Umuntu ashobora kurara ubusa, mugabo satani akamwankira ko yo akoresha iyo nzara kugira ya affect umutima wiwe. Reka mfate ko wari muri relation, hama relation irahagaze, ni relation de mariage cyangwa n'indi relation isanzwe y'ubugenzi, mugabo danku irahagaze, danku umuntu akubwiye ngo birahagaze. Okay, ivyo bibaye ikintu kibi, satani naratsinda ngaho. Mutawuri ngene akora, mutawuri ubugunge bwiwe, aho naratsinda nta nicaragira kuri wewe. Nkamwe aparuvanye gutora ivyo bintu yakoze, hama akabikoresha kugira bibi imbuto mbi mu mutima wawe yikibi, burya aratanguye kugufata. Mbega birashoboka ko umuntu yogenda hama ukarinda umutima wawe? Yes, birashoboka ko umuntu agenda, birashoboka ko mbere n'uwundaza muko umutima wawe ukaguma umeze neza. Nimba muri kumurangiza mugire gutya turabe, murakoze. Umutima ukaguma muri wa wundi nyene, ukaguma uhimbaza Imana, ukaguma unezerewe, ukaguma ufise amahoro, ukaguma usenga. Ubwo nico ndiko ndita ikirere nyene. Ivyo ni ibintu satani adashoboye kuronkamo ikibanza ngo agumemwo mu mutima urimo ivyo bintu. Amen. Birashoboka ko urara ubusa, hama mu gatondo ntuzindukana inzigo nkuko abisi bameze. Amen. Mu Kirundi bavuga ngo munda hagira iki? Hagazinduka iki? Inzigo. Namwe bwiri ko mumeze. Okay, nta kibazo. Muga urazi gituma ubundi inzigo n'inzara ntaho bihuriye. Inzigo ni cyangwa cha satani, inzara nayo ni cyangwa cy'ubukene. Wabuze ivyurya. Mugabo kubera ikiyo nzigo, kubera ikiyo erega n'ubundi ushaka kugira inzigo, naho nyene inzigo ntizana amafaranga. Vyiza woryoherwa ahubwo kugira abantu bakubona ukeye n'ugusorora gusororera. Amen. Kubera iki wocu uzindukana inzigo mu mutima? Ubundi Yesu icyo gituma yavuze ngo ntihagire umuntu n'umwe muri mwebwe yiganyira, kuko ata muntu n'umwe amaganya yiwe yo mwongerereza akantu nakamwe ku by'ubuzima bwiwe. Rero kugira inzigo no kutayigira nta na kimwe bikumariye. Reka mbere ndeke kuvuga ngo kutayigira, kugira inzigo nta na kimwe bikumariye. Icyo cyo kumarira ahubwo nukubandanya wizeye Imana malgré ivyabaye. Amen. Nimba mureka hanyuma mbwire amena. Urumana ngomba kubigisha kino kintu ndabizi neza kizogufasha. Erega umuntu arashoboye, hari ibintu utazokontrola mu buzima. 2026 numwaka w'agakiza nivyo, muga hari ibintu udashoboye gukontrola. Tuvugana ukuri tugitangura, hari ibintu udafise icyo ukora kuri ivyo. Akarorero, hari ibintu bishoboye kuba ku rudandazwa rwawe utasengeye, utiyumviriye, utaruniteze. Bibaye satani ntaratsinda. Ivyo agize urashobora kugenda kurangura ugaswata, muga ivyo agize ntaratsinda. Yatsinze ryari? Igihe ashoboye kubiba imbuto mu mutima wawe kura y'ukwizera wari ufise. Igihe ashoboye kubiba imbuto mu mutima wawe izana kwihebura no kwidodomba. Ivyo agize arishe rero, aho rero agushikiriye. Mugabo nkamwe waswase ugakora ikintu kanaka uko utabwizwa wikora, hama mugabo izeye Imana. Nshuti yanjye ndakubwiye ko ni kibazo cy'umwanya, Imana izorestore ivyo bintu. Mugabo nkamwe aparuvenye kukuzana ahantu uvuga ati daheri jambo naho nagize ntirikora, daheri naho nizera Imana jengira ntinzi, daheri ivyo bintu abivye mu mutima wawe, ivyo biragutwaye. Aho rero arakuronse. Mugabo nkamugumanye ikirere cyiza, ukaguma uhimbaza Imana, ukaguma usenga, ukaguma wizeye ko ibidaciye muno munsi bizoca mwejo. Nshuti yanjye icyo nicyo nita ku maintain ikirere.
haleluya, amena. Uritavye randevu y'umuntu hamugaje usanga Isaya kubwiye ntarashika, ucugira iki? Ivyo hari umuntu bica bicikira inzira yo kwica ikirere, yinyoza akaja tukana akaja vuga amajambo menshi atreta umwasi. Ico nico yashaka. Ngandabereka ingene akora gatonya ndonke subira muze King Ingo Cedric Ingo Victoire Ingo nawe Claude. Rimwe amarisirasiyo yagiye adufasha kwigisha. We baje hagati bagukikuze kumwe twagira dimanche na komerketi mwane nkabigirayo gatonya. Eka dufate ko arabaye aba ndabise ikirere. Aba ni kirere Claude yazamuye biciye mu gusenga, mu kwizera, mu kurinda umutima wiwe. Iki ni kirere kimuprotege cy'aba bantu. Umwasi kandi iyo mvuze ikirere, reka mbere nk'umuntu asigura kugira umuntu wese muvyo ari byo. Ikirere si ntimwumve atmosphere ikirere nyene gutya. Mwumve aya mahoro mu mutima umuntu agendana. Mwumve amasengesho yiwe, uyu munezero afise, ibi bintu vy'impemu biri mu buzima bwiwe. Ibi nico kirere umuntu agendana. Ivyo rero ntiwumva ko bimeze uko. Burya umwasi nyene ni ibintu adashobora guca kwama ngo yinjire atere. Umuntu yavyubase mu buzima bwiwe ni ibintu adashoboye gucako hama ngo yinjiye mu buzima bwiwe hama atere ubuzima bw'uyu. Muga rero nawe yokubaka ikirere kingana gute umwasi we ntaja kure, aguma haruhande ari ngaho. Ndakeneye abandi bantu babiri bihuta bafise amaraso ashushe. Okay, mwebwe umwe hagarara hariya kuri iriya ryashugwe, n'indi hagarara ngaho. Undi ashushe wa gatatu, wa undi yarahagurutse. Ingo abari imbere mwese murakanye. Ntacyo ugomba muze mwese. Nawe hagarara impande yagajyaga pulpit, nawe hagarara hariya, hagarara hajya. Aba bantu mubona ngaha nababwiye ko ni kirere Claude yashoboye kubaka biciye mu bucuti afitaniye n'Imana. Mga agombe yubaka kirere kingana gute Satani nashobora kuvuga ngo ndamuhevye. None Satani akora iki? Icyo akora aguma rondera ingene Claude yomena uruzitiro. Nicyo twasomye Bibiliya yatubwiye ngo umuntu namena uruzitiro rwiwe inzoka izogira iki? Izomukomora. Donc burya aba nabo n'aba enemy n'abansi biwe bari ngaho. Icyo barondera ni gute Claude yomena uruzitiro hama twinjire. Kumena uruzitiro gute? Ni gute wahagarika gusenga? Ni gute wahagarika kwizera ijambo ry'Imana? Ni gute wahagarika yamaveye? Ni gute wahagarika kwisonzesha? Donc arafise ibintu vyamwubakiye urwo ruzitiro, kurumena no kubihagarika mu buzima bwiwe. Arondera ingene yobihagarika cyangwa bigabanye mu buzima bwiwe. Claude iyo atari conscient burya ashobora kuguma abona meze neza, umuryango umeze neza, ukwezi kugahera, indwi zigahera, akabishira mu mazari. Nta mazari arimo. Bijya bintu vy'impema gumagira nivyo bimuprotege. Mwari muzi ko iri koraniro rifise icyo rizokora mu buzima bwanyu muri uyu mwaka? Waruzi ko amasengesho gize mu gatondo afise icyo azokora mu buzima bwawe muri uno mwaka? Burya nta kintu na kimwe cy'impema ukora hama ngo kirengane uko nyene, kirafise akadogre kanaka ku ruzitiro cyubaze ku buzima bwawe. Uyu rero ngaha muge bakwiye kumenya ko force yiwe burya n'uru ruzitiro. Force yawe burya n'amasengesho yawe, n'ukwizera kwawe burya nizo force zawe. Ikizoguha gutena igihe kinini burya n'urwo ruzitiro rwawe. Hari ibintu bihagaritse, ni kibazo cy'umwanya. Ni ngo kujya kwitara kwipasi yacomowe, burya ni kibazo cy'umwanya iraza kuzima.
rero hari ibintu bihagaritse mu buzima bwawe, ngo wabaye okipe, ngo usigaye ufite akazi kenshi, ngo abagenzi ubihagaritse. Umwasi arabizi ati ahubwo umuperituribe gose kugira turonke ingene twinjira icyo twakora. Okay, now Vincent uyu navuze n'umugwanizi uyu nuriya icyo bakora mwumvirize rengene ingene ama distraction y'umwasaza. Icyo bakora aba burya suku mwataka briskema ntabyo boshobora. Ndakubwiye Satani yashoboye kukwataka agutere aso uri umuntu asenga. It's impossible. Akomare kwakomera amashikwere. Burya yaba bishoboye iki gitondo nyine aba yakwishe. Yaba bishoboye igitondo nyine nihoza gusenga. Nashoboye kukwataka tere aso hama ace akuhera heza n'abana bawe n'ibintu byose aca byicira rimwe. N'umunyenzigo n'umunyakibi yaba bishoboye ibyo nyine yarabigize. Mbwa rero ibyo nabishoboye. Mbwa akeneye iki? Akeneye bresh, akeneye icanzo acamwo kugira shikire regarma ibintu vyawe. Nyumviriza rero. Wewe rero umuntu w'impemu. Ingena gusambura, ingene yosambura Claude nashura kucyagenda mwataye gutya. Mugabo arashoboye kugira ico nita gusamaza amayeri. Amayeri y'umwasi. Agira iki? Kafata karorero. Claude umwana wiwe arashushe. Umwana agishushe ku kazi bakamutelefona bati burya wa muzigo twawubuze. Ivyo bikiba bagaca mu telefona ati burya mama wawe nawe nyene yagize accident. Hama agaca mu telefona stress ahantu hose. Claude izi stress zadutse. Burya zigamije ikintu kimwe, ni gute yo kwihebura, ni gute yo kwidodomba. Bari kubarondera ni gute ibi bintu yo birekura agatira attention kuri vya bindi mwasa ari karagira. Ndasubira. Ayo mayeri yose umwasa ari karagira arondera ikintu kimwe, ni gute ibi bintu vyari mukingiye zari force ziwe yo bikura ku mutima akaraba ivyo turiko turagira. Nivyo vyabaye kuri Petero ku mazi. Yesu aramubwira ati Petero come. Petero ava mu bwato arahagara ku mazi aravyumva ko yahagazeko. Asura tambuka kandi arumva ko bishoboka. Hama ngo acakura amaso kuri Yesu aca yahanga imipfunda. Ngo aravye imipfunda ubwo nyine ukwizera kwe guca kurahungabana. Guhungabanye aca tangura kunyika. Imana ishimwe ko Yesu ari ngaho aca aramutora. Alors none ibi azanye nibiki? Nico twita mu mvugo y'impemu imipfunda. Nico twita mu mvugo y'impemu amatake. Nico twita mu mvugo y'impemu ibintu nyene bivuye ku mwasi, ibitero. Alors arafise kuba umuntu w'impemu ngaha, arafise shwa yo kuba umuntu w'impemu cyangwa arafise shwa yo kuba umunyamubiri. Munyumvirize shengero ry'Imana, munyumvirize ibi bizowafasha 2026. Arafise shwa ngaha vyabaye nivyo. Mbwa arafise shwa yo kurira akidodomba akimvira n'aba bantu bose. Okay, kwidodomba nta nakimwe biza guhindura, kurira nta nakimwe biza guhindura, gushavura abantu nta nakimwe biza guhindura. Nga icogira ico gihinduye nukwamplifya vyasho vyiwe vyamushikana hageze. Prayer, faith, ivyo ni kuvyamplifya nivyo biza kugira ico bimumariye muri no situation. Amen. Kuba ari umuntu afise icyo twita spiritual understanding, cyangwa ugutaura ko mu buryo bw'impemu akamenya ngo ndazi cy'umwasa arondera, hama ndazi n'ivyo gukora kugenda mugumiza hanze y'ubuzima bwanje. Sinzi ko muri ko muranyumva. Nimba muri ko muranyumva mubinyereke mu vya amena. Arafise shwa yo gukora, yo gukoresha ibintu bikora, cyangwa naho agakemura ibi bibazo mu buryo bw'umubiri abantu bose babikemuramo. Okay, nk'umukristo, nk'umuntu w'impemu, ikintu cyambere cyo gukora imbere yo gutelefona abantu, imbere yo kwimvira ibindi bintu byose yokora, d'abord il faut kwa senga hama agasura kibutsa kwizera kwiwe. Agasura akavuga ngo nta mwami ucure kungwanya uzogira icumara,
nta kigwanishwa na kimwe gicure kungwanya kizogira icyo kimara, mbere n'ururimi rwose ruhagurutse kumburanya ruzotsindirwa imbere yanje. Imbere yiwe hari situation imeze gutya, ibintu birononekaye nibisa neza, mugabo arazi ivyari bimukingiye ava, ariko arabiramfosa. Hashe guhitamo gusenga, agasenga hama gatumbereza kuri za ngorane ubushobozi, akavuga ati name of Jesus, wabushobozi we watase abana banje, wabushobozi watase business yanje, out. Wabushobozi we watase umudamu wanje, out. Kubera iki kirera afise, burya ibi bintu biraza kumwumva, nosema kumwumva biraza kumwumvira. Arashoboye gutangara mu mwanya mutonyi cyane, akumva hari ibintu bitanguye kwiregra, hari bitanguye kwiregra, hari bitanguye kwiregra, kubera yatahuye icyo bita gukemura ibintu mu buryo bw'impwemu first. Tubakomera amashyi abantu badufashije kwigisha. Ega mfate utumye amazi umugore wawe aragiye akuzaniye amazi, hama ayashikanye aje nyirashyize imbere yawe, ikirahuri kirakorotse, umbabarire ndiko ndigisha, ikirahuri kirakorotse kiramenetse. Ibi irashobora kuba inzira yo kwica ikirere cyawe, cyangwa irashobora kuba inzira yo gufortifisha ikirere cyawe. Isifi ku umunyamubiri ukaje utangura ati uri kijuju, urabona urekera kuva kare hose dayeri na maboko yari yabimbariye uko tacho wawo, kuva kera wamyura kirekere. Umviriza ubwa mbere kiyawe nikigaruka cyamenetse. Aya majambo uvuze ikindi akomerekeje uwo mugore wawe, mugira mubane muri abayenemi babiri bahanganye. Ibi bintu byose ugize hako bigufasha, ahubwo birakwishe gose, biragusambuye gose. Hakukora gutyo washoye gukora nk'umuntu w'imwemu, ukavuga ati okay, Imana niyo yari yamaye iki kirahuri, nahari cyo nayisiganye cyonyene muri stock y'Imana, hacyari ibindi birahuri, reka dusenge Imana izodukiraho. Bitanze results izihe? Ndakubarira, amahoro agumye mu rugo, sivyo? Kandi ayo mahoro none mwibaza ko umugore uhejeje kubwira ngo wakijuju na nyoko bukora kuzi na maboko yarakumbariye, wibaza yuko mwofatana amaboko mugasenga? Wibaza yuko umwana yogwara wowe ukaronka ingufu zo kumushaka iganza uje kuvuga ibijambo nk'ivyo? Umwasi nico yarondera kugira yatake, ibiza gukwirikira arabizi ko atabwiza gukontrola ko ikirere wacisha, arabizi ntabyiza gukontrola. Rero arazi umwanya mwiza wo gutera. Jewe narasomye Bibiliya, hari hano nashitse arantangaza. Umugabo umwe yitwa Ahitofeli yagiriye inama Abusalomu. Dawidi yari umugwanyi kandi akomeye. Mbwa Dawidi igihe yagira ubwoba kubera Abusalomu afashe igihugu, Dawidi yaciye ahungira mu misozi ya kure, agira urugendo rurerure. Mugabo Ahitofeli aca agira inama Abusalomu, amubwira ati papa wawe n'umugwanyi ndamuzi, papa warahambaye ndamuzi, mbwa ino saha papa wararushe yagenze urugendo rurerure, ati rero umwanya mwiza wo kumutera n'uyu nyene akirushe. Ati nusamare nurindire ngo aruhuke, papa wakaruka nawe uza gushobora. Umuntu yiruka nk'ingeregere, umuntu atanamba nimwe yasinzwe. Ati uwo mwanya nyene ari febre, uwo mwanya nyene ibihe vyiwe bimeze nabi, genda umutere mukimiraniza aho nyene. Satana arazi igihe cyo gutera icyo, arakizi igihe cyo gutera icyo, arakizi ko ni cyagihe nyene urushavu rwabaye urushavu, kwizera kwakorotse, ibintu byose wabonye ko bimeze nabi, acaguma nyengetera, yica kiri ukaca wumva umusonga, undi ukumva umusonga hajya. Arabizi ati nta na kimwe aza kugira kuko ari down spiritually. Mwibuke nababwiye ikintu tugitangura, kandi ni ikivugo cyacu cy'uno mwaka. Ahantu Satana avuye ubuzima buratemba, ahantu adafise ikibanza biroroha, ahantu adafise ikibanza amagara ashoboka, ahantu adafise ikibanza ikirere cy'Imana, ubwiza birafata ikibanza, ahari birapfa.
nyiganza mugeza mubwiye ati maintena ikirere, pempo tuvyikura camwo maintena ikirere, pempo tuvyikura camwo maintena ikirere. Naiko nabo ngo hari ibintu utazokontrola. Okay, muri company yawe hashiwe kuri ibintu no mwaka utasenge utiyumviriye udashoye gukontrola, ukavuga ati ibintu biraba nibiki. Okay, ivyo kuba nta kibazo, mugabo wewe après kubibona ntibiguhinduye, naco bikoze kuri wewe, ukwizera kwawe nigukorose, kudakorose ngo kwizera kwawe nyene kuzobirega. Mwanyumvise? Adaparuvenye konona umutima wawe afatiye ku bintu kanaka, wewe uzokonona ivyo ariko arakora ufatiye ku kwizera kwawe. Ivyo ariko arakora uzobirega ufatiye ku vyo wizera. Mga aparuvenye kubibugwanko, ishavu, ishari, ibintu mu mutima wawe kubera ivyo akoze, abaza tuyu n'umunyantege nke ahanda mudoda makabikwiye. Maintain ikirere ku marezo sosio, aho hanze ku magenzi urashaka kudakontrola ivyo bakuvugako. Amena, shaka kudakontrola ivyo bakuvugako. Umukozi ukoresha ku kazi ashoye kuva mu kazi kawe kandi akagenda arakuvuga nabi, ntushoye gukontrola umunwa wiwe, ubwo ashoye gukontrola amajambo ariko aravuga icyo akora ku buzima bwawe. Akavuga utamuhemvye kandi uramuhemvye, akavuga ko wamukubita kandi utigeze umukora ku kuboko. Mugabo ndazi ivyo ari vyo jewe nk'umuntu afise ugutahura ko mu buryo bw'imwemu, ndazi ivyo ari vyo, ndazi n'icyo umwasa ariko ararondera, ariko arashaka ni gute no perturbe ikirere cy'uwo muntu kugira ngo ninjire aho ntari bwashike mu buzima bwiwe. Umuntu ariko aranyumva kandi kanahura akomera amashimano. Sawa, akora kugira ngo numvirize ko muri kumuranyumva, kuko kesho tuko turavuga ibintu bikomeye abantu bavyumviriza bahotse, twagwa rero kugira ubwoba ko batari baratwumva. Amen. Ati pasa none dukora iki? Ndakubwira ivyo kora, nganda gufashe ibyo ukora. Dereke tujane muri 2 Corinthiens 4 hera kuri 17. Kuko amarushwa yacu ahwahutse, twese tuvuga ati ahwahutse, guhahuka muri byo arivyo. Oya ngara abanyabujumbura beshe, reka ndabafashe. Uwo gutuma guterura agashere cyangwa pulpit, uwo gutuma guterura no gutuma guterura iki kirato, ninde yoremegwa? Wateruye aka. Uwo gutuma guterura ibafre no gutuma guterura akakarato, ninde yoremegwa? Wateruye bafre. Ugereranije rero ni ibafre, iki kirato kira wahutse. Amen. Okay, icyo kirato kira wahutse. Aguhahuka rero bisigira ngo birasanzwe, nibiremeye, nibihambaye, si vya grave. Ndavuge mu mvugo yanyu. Amen. Umvirize rero Paulo ngene yicunga, yavuga ngo kuko amarushwa yacu. Nimwibaze ngo Paulo yekaraca mu bintu byoroshe ngaha, yekara ba persecuté mu buryo bukomeye gose. Mbwa umviriza ugutahura ngo kuko amarushwa yacu awahutse. Nshuti yanjye, ibintu uzogira big deal, ibintu uzogira ihambaye, ibintu uzogira ngo birakomeye cyane, ibyo bizokudetruiza. Hamwe navuga jesha kuvyumva umuntu nk'uyu ugomba wiyice wewe nyene, ugomba wiyice wewe nyene. Amarushwa yawe yahwahure, yareka wahuke, waraye utariye bireka kubiha uburemerezi. Murankubita ariko nta kundi nyene mushake mu nkubite. Umuntu agututse yacubiha uburemerezi, kuko iryo jambo yasoye n'ubundi ntajya urotira. Yavuze ngo ikijuju abavyumvise bavyumvise, nta nakimuza kurotira. Aro wewe rero kubiha uburemerezi biraza kukwica wewe, kandi nta nakimuza guhindura. Ijya karakteri yiwe yayigize wewe mutarabonana, nta nakimuza guhindura. Kiza umwirinda gusa, nta nakimuza guhindura.
bivuze ngo kuko marushwa yacu ahwahutse wowe ivyikura camwe ubifata gute? Satani rero icyo akora afata ibintu bihwahutse akavyamplifya akabiha uburemerezi akabikomeza. Umuntu agaje kubwira umva agwaye grippe akaje gutelefona akubwira ngo ndapfuye. Urapfuye kweri grippe? Urapfuye? Arabizi ko iryo jambo vuze ashoboye kurifatira ko mbere akana kwica wewe. None ko mundaba gutyo mumbwire amen. Wewe wibaza ngo uriko urakinisha amajambo yo ngashe ngo ndapfuye ngashe ngo ubukene buri mu gutwica ufise ibihumbi amajana 2 mu nzu ngo ubukene buri mu gutwica pe ngashe ngo ukweze sinzi nuko nzojya stock iri muri stock iri muri stock ivyo shaka kuvuga mwavyumvise imiceri iri mu nzu ibiharagi biri mu nzu ibi byose biri mu nzu mugabo uriko uravuga urumva ngo turapfuye kubera umvise abantu bariko bavuga ngo turapfuye na ukajijamo ngo turapfuye mu gihugu ngo turapfuye brother. Wewe uri kuri iki kirere ntavyuzi ega uri umuntu w'impemu ayo majambo uri kuravuga ariko yubaka ikindi kirere ku buzima bwawe. Paulo avuga iki? Yavuga ngo ego bariko barampersecute ego birameze gutya mugabo birawahuse bampevye umufyase amevye mugabo simpfuye birawahuse. Ega umuntu acakubwira ngo urumva ngo je kumevye ngo nukuri nopfuma upfa bakwice none bakwice ngo utariho mu buzima bwanje ngo sinobaho reka kubesha abantu wobaho. Ayo marushwa arawahutse yacu yagira ibintu umuntu agira stress akakwa no gupfa stress abapsikologe bagakorana ngo kubi numvise mu bihugu byo hanze hari abajene basigaye biyica kubera bapostinze ifoto ikabura abantu bayikunda kubera baposti ikintu ntagira abantu bakirorera bapostinze ikintu barabuze umuntu akirorera mugabo umwasi mumvise Satani byashagira nta muntu yakiroreye okay ntawe agikunze rega nibakiroreye nikoro nibagikunze nyene hama akaca mujamwo ivyimviro akicara wenyene akibona ngira ataca maze atanisha zovamwo akimvira akavuga akidoga akaca avuga ati je mbona ataco mbereyeho ndondera ibinini acapfa. Amarushwa yawe arawahutse ndasubira ayo marushwa yawe arawahutse kuyaremereza naco bizogufasha vyakira amarushwa yawe arawahutse kandi ikintu kiryoshe nayakanya kanone nimwanyumvise neza nayakanya kanone ibi bisigwa ngo siko bizohora ibi bisigwa ngo nibizokwamuko nivyakanya kanone gusa. Amena vuga ati amarushwa yanje arawahutse yakanya kanone nibizokwamuko uwaguseze wundi ariko araza ivyo bitagenze neza ibindi bizogenda neza ejo. Amarushwa yawe nayakanya kanone reka fate kwabuze n'umwaza mwijuru bazogusanganira bagukunda kandi iriga nibizokwamuko nawo pasuza bwa hano kuri nosi udashikiye ivyo wagomba gushikira nibizokwama gutya imbere hari ikintu twiteza gihambaye. Nyumviza ari ikintu gituma amarushwa yawe ahahuka nukubona ikindi kintu cyasumbye uburemerezi imbere yawe kubona ikindi kintu cyasumbye inkomezi imbere yawe. Desine yawe irasumba ayo marushwa ubona uno munsi ivyo Imana yakuvuze ko birasumba ayo marushwa ubona uno munsi iyo uri kuraja haranire gusumba ivyo uri kurabona uno munsi. Ndabira gusaba ko utabigira ibintu byatari reka kubiremereza sinotanga uburori bwose reka kubiremereza ariko reka kubiremereza ipine yatobotse genda uyikoresha ngo urindi reka kugira stress ati baza kubera ikintu uri kurambuza ivyo bintu ni kubera uko nukumena uruzitiro Satani aza kwinjira byoroshe ni wamara guperturba ikirere yakanya kanone yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza akantu kanjyoheye yiyongeraniriza kudushikiriza ubwiza mwakumvisa ko yiyongeraniriza kugira iki
kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Praise God. Vyiyongeraniriza kudushikiriza. Mu yandi majambo ni inzira ubwizwa gucamwo kugira ushikire ubwiza bw'ibihe bidashira. Ni inzira ubwiza gucamwo. Secret ma 18. Natwe kubwiyomvo natwe kubwiriyamvo natwe kubwiriyamvo natwe ntituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. Vuga ati sindaba kubiboneka. Ati pasa kubera iki Satani biboneka yo bifekinga vyo. Nimba ari umuhinga mu montage ni Satani, nimba ari umuhinga mu mangetengete ni Satani, nimba ari umuhinga mu bintu vyo kumonta utuntu n'umwasi. Ibanga natwe nimwe Claude navuga, natwe ntituraba kubiboneka. Ibanga rya wa muntu avuga nga nuko utaraba kuri rya Satani ikaragira, nukuraba kubitaboneka, kuraba kuvyo wizera. Tangura umwaka ufashe ingingo, apana yo kugenda amaso yawe ariko biboneka. Uzoba umunyamubiri gose, uzoba umuntu ari vulnerable gose muri ubu buzima. Mbwa ni waba umuntu araba kubitaboneka, araba kuvyo yizigizwa, araba ku Imana muvuze ko, araba kuri heritage abana b'Imana barazwe. Uzoba umuntu ari strong, uzoba umuntu atapfa kuzungishwa n'ibintu byose umwasa ari karagira mu buzima. Ndahejeje.